turi ku munsi wa kabiri igenekezo 19 Nzero umwaka wa 2021 mwaramutse canke mwiriwe nshuti bakunzi mukurikira amakuru ya televiziyo Renaissance kaze murano makuru y'ikirundi tujye dutangure kuri zingo nkuru zikurikira abantu bane barishwe mu gihe kidashika ukwezi kumwe muri komine ya Burambi iri mu ntara ya Rumonge bamwe mu bakora ubwo bwicanyi harimo igipolisi cari kijejwe gukingira abanyagihugu bo ngaho muri komine Burambi. Abanyororo benshi ngo bagiye kurekugwa muri aya mezi abiri umushikiranganje w'ubutungane yabimenyesheje mu mpera z'indwi heze aho yaramutse ashikiriza ivyaranguwe muri ubwo bushikiranganje muri aya mezi atandatu aheze muri ano makuru murabikurikira. Ikiza c'umugira wa corona kirabandanya kuba ndanse mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Mu ntumbero yo guhagarika umurindi w'ico kiza leta y'u Rwanda ikaba yafashe ingingo ko abantu bose ba mu gisagara ca Kigali bagiye guhora baguma mu ngo zabo igihe c'indwi zibiri. Idonido ryano makuru ni mukanyi sase. Subire ndabahikaze muri ano makuru. Kuri no kabiri niho hashinguranwa iteka Musenyeri Jean Louis Nahimana yitavye Imana kuwa Nzero umwaka wa 2021 inyuma yo kugwarira mu bitaro vya Kira Hospital biri mu gisagara ca Bujumbura. Musenyeri Jean Louis Nahimana akaba yavukiye Irene mu gihugu c'u Bufaransa mu mwaka wa 1964 akurira mu Burundi. Inyuma yo kuronswa ibanga ry'ubusaseredoti mu mwaka wa 1992 yagiye ararongora amaparuwase atandukanye nka paruwase ya Muramvya ya Nyakabiga Cathedrale Regina Mundi Esprit de Sagesse yo kuri Mutanga Sud Sainte Famille yo mu Kinama mu nyuma agenwa kubicegera c'umwungere mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura amabanga yakoze kuva mu mwaka wa 2005 gushika mu mwaka wa 2009. Musenyeri Jean Louis Nahimana akabazwe kandi nk'uwarongoye ubwa mbere umugwi ujeje kuvugana ukuri no kunwanisha abarundi severe kuva muri Kigarama umwaka wa 2014 gushika muri Kigarama umwaka wa 2018. Akaba kandi yarazwi nk'umwe mu barundi barengera injyane z'amoko zagiye zirasasika inganda mu Burundi zanahitanye mbere na se wiwe Joseph Nahimana mu mwaka wa 1969. Ubwicanyi bumaze imisi bwimonogoje muri zone Maramvya iri muri komine ya Burambi intara ya Rumonge mu manuko bushira uburengero bw'u Burundi. Abantu bane nibo bamaze kwicwa barashwe mu kiringo c'indwi zitatu gusa. Babiri bishwe n'igipolisi c'u Burundi abandi babiri nabo bishwe n'inkozi z'ikibi zitaramenyekana. Iyi nkuru na Bertrand Ngendakuriyo. Uherutse kugandagurwa ni witwa Protein Yungeko yahoze ari mu gisirikare ca kera akaba kuri uwa mbere yazanwe n'igipolisi cyo ku Murago ahitwa Imwiri ku mutumba Buhinyuza aje kwerekana ahantu hanyegeje inkozi 5 baciye bamugandagura. Kuri uwa gatandatu igenekerezo rya 16 Nzero igipolisi cyaho nyene muri komine ya Burambi cari cagandaguye umukukuruke mu gisoda ca kera yitwa Kome Niyongabo. Igipolisi kaba cari kimaze igihe kimuhiga kimwagiriza gukorana n'imigwigwana bakaba bamugandaguye bamusanze hafi y'urugo rwiwe ruri ku musozi Gishiha muri iyo komine ya Burambi. Yinga rimwe imbere yaho hari hagandaguwe umufasoni yitwa Maria Silvana Gakima yararongoye agacimbiri kanumbwe ko ku mutumba wa Gishiha muri zone Maramvya ya komine Burambi mu ntara ya Rumonge. Mariana Silvana Gakima yarashwe amasasa abiri n'abantu batazwi mu gihe yarasohotse avuye mu nzu akaba yacikanya bamushikanye kwa muganga mw'idonzi. Ivyo vyashitse inyuma yiganagurwa ry'umutama Antoine Ruceke nawe nyene yishwe nkuko mwijoro ryo kuwa 29 Kigarama mwaka wa 2020. Antoine Ruceke n'umutama yarenze imyaka 60 yaheruka gutogwa kubu wa kabiri mu warongoye umutumba Gishiha muri zone Maramvya ya komine Burambi. Abamwishe bamusanze mu nzu bamucucagira amasasu acaracikana aho nyene nawe nyene abamurashe ntibaramenyekana. Abanyagihugu baganira televiziyo Renaissance bo ku mitumba ya Gishiha na Buhinyuza bakaba bamenyesha ko batekewe n'ubwoba bwo kwicwa umwanya wari wose. Bertrand Ngendakuriyo tumukengurukire. Ubushikiranganje bw'ubutungane bumenyesha ko bugiye kurekura igitigiri kinini c'abafungwa ivyo bikazokorwa mu kiringo c'amezi abiri. Vyamenyeshejwe n'umushikiranganje w'ubutungane Janine Nibizi mu nama yabaye mu ndwi heze yo kwigira hamwe
ivyaranguwe n'ubwo bushikiranganji mu mezi atandatu aheze. Janine Nibizi yongeye amenyesha kandi ko n'imanza z'abafungwa zaciwe ariko zitarashigwa mu ngiro zigiye gushigwa mu ngiro muri ico kiringo nyene. Tumukurikire. Nous nous sommes fixés encore une fois des initiatives de faire encore une fois l'inventaire de tous les dossiers. Twarasubiye kwiyemeza gusubira kuraba amadosiye y'abafungwa ahageze kugira izitunganye zishigwe mu ngiro. Tukaba twihaye muri ico gikorwa ikiringo c'amezi 2 kugira tubishikeko. Ikindi gikorwa twihaye no gusubira kuraba ubwinshi bw'abafungwa aho bari hose kugira hahabwe amahigwe menshi abarekugwa. Ico gikorwa naco nyene kizotwara amezi 2 kugira abari mu gisata c'ubutungane babishikeko, na cane cane abacamanza tubasaba kubishiramwo ubuntu. Abitavye iki gikorwa barahawe n'impanuro mu bijanye no gusubiza umutamano ubutungane no gufasha mu iterambere ry'igihugu, de rendre la justice et de contribuer au développement du pays. Hakurya y'amazi naho mu gihugu kibanyi c'u Rwanda haraye hafashwe ingingo yo gumiza abanyagihugu ba mu gisagara ca Kigali mu ngo zabo. Leta y'u Rwanda igasigura ko yafashe iyo ngingo ikomeye ifatiye ku bitigiri by'abandura ico kiza bimaze igihe vyongerekana. Bagasigura ko mu minsi 50 gusa hamaze kwandura muri ico gihugu ica kabiri c'abari bamaze kwandura uwo mugera kuva ushitse muri ico gihugu muri ntwarante umwaka wa 2020. Idonido na Darlene Irakoze. Mu gihugu c'u Rwanda inama shikiranganji ntiyatevye gukorana kugira ngo ifate ingingo zikomeye ku ngwara ya coronavirus inyuma yaho ibiharuro vy'abandura bigume vyongerekana. Inyuma y'ingingo yafashwe yo kugara amashure yo mu gisagara ca Kigali, uyu munsi hafashwe ingingo yo kugumiza abantu mu ngo zabo mu kiringo c'iminsi 15. Muri ico gisagara ca Kigali ingendo zirabujijwe, kuva mu ngo no kuramukanya birabujijwe. Ingendo mu miduga itwara abantu mu buryo buri rusange nazo nyene zirabujijwe. Abakozi ba leta co kimwe n'abigenga bategerezwa gukorera mu ngo zabo hakoreshejwe ubuhinga ngurukana bumenyi. Ibikorwa vy'ubucuruzi birabujijwe, eka n'amasengero arafunze. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu c'u Rwanda Professeur Shaka Anastase ahumuriza abanyagihugu ko izo ngingo zafashwe atari bihano ahubwo ngo ari uburyo bwo gukingira abanyagihugu n'imiryango yabo. Intambwe cyangwa intumbero iki cyorezo gifite irasaba ko dukora mu buryo budasanzwe kugira ngo dukiranuke nacyo. Ikijyana n'icyo nuko muri gahunda ya guma mu rugo ntabwo bishoboka ko itatubangamira nyine, ariko no gushyira ku munzani uburyo itubangamira n'icyo twahomba tutayikoze ikiremereye ni ikihe. Icyo dukeneye nuko nyine twakira iyi ngamba twafashe yaguma mu rugo muri Kigali, ariko birasaba ko tutaza gushaka impamvu zo kuyinyura iruhande. Icyo ni icyambere. Bose umuntu wese uri muri Kigali abyumva atyo, twumve ko guma mu rugo ishyiriweho kugira ngo yubahirizwe, kandi ntabwo ari igihano kindi, ni ukugira ngo twirinde, ni ukurinda abanyarwanda, ni ukurinda ubuzima bwabo, ni ukurinda imiryango yabo. Izo ngingo rero zafashwe kubera igwirirana ry'ibiharuro vy'abandura umugera wa corona n'abahitanwa n'iyo ngwara, nk'uko umushikiranganje w'amagara y'abantu muri ico gihugu abimenyesha. Avuga ko ica kabiri c'abamaze kugwara iyo ngwara kuva itangura banduye muri iyi minsi 50 iheze. Igisagara ca Kigali kikaba giharura abantu barenga 200 bandura uwo mugera, abarenga 4 bagahitanwa n'iyo ngwara ku munsi. Darlene Irakoze arakenuye. Umutekano w'ikigo citwa Capitol i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiracungerewe bidasanzwe. Aho niho ugiye kurongora ico gihugu Joe Biden azokwimikirwa muri ayo mabanga ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 20 Nzero. Abasirikare barenga 200,000 akaba ari bo bamaze kuhagera. Uko kwacungerera umutekano bidasanzwe kukaba ari ugutegekanya gutuza ababisha bashigikiye Donald Trump bo mugambwe w'abarepublike ntibasubire gutera ico kigo. Iyi nkuru na Frankaze.
Akajagari kabaye itariki 6 Nzero kabereye isomo inzego zijeje umutekano zidashaka ko bisubira. Ingingo zidasanzwe zo kubituza zikaba ziriko zirafatwa aho bamenyesheje ko abasirikare barenga 25,000 ari bo bazoba bacungereye umutekano i Washington. Ibihome vy'ivyuma bikaba vyarubatswe kugira bikingire inyubakwa nka Maison Blanche ikorerwamo umukuru w'igihugu na Capitole, n'amabarabara hagana akaba yarugawe. Abajejwe iperereza bavuga ko hari ibimenyetso bikomeye vyerekana ko umutekano ushobora guhungabana mu gihe c'imikwa rya Joe Biden n'icegera ciwe Kamala Harris. Ivyegeranyo vyabo bikaba bivuga cane imigwi y'intagondwa y'abanyamerika ari nayo bagumiza kwijisho. Akarorero ni nk'abavuga ko Joe Biden atatsinze amatora, abo ni nk'abiyita Bugalu na Proud Boys. Kugira rero ntihagire icoba, umutekano ukabarongerejwe mu bibuga vy'indege, ibigo bidandaza amatike y'indege nka Airbnb bikaba vyaranse kwakira abantu bagana i Washington. Hama kugira ngo ntihagire n'uhirahira ngo yegere inyubakwa zikomeye, aho bita National Mall iva ku cibutso citiriwe Lincoln kugera ku nyubakwa Capitol hakaba hazoba hugawe. Aho ni abanyamerika ibihumbi n'ibihumbi bahora bakoranira mu bisanzwe kugira basanganire umukuru w'igihugu mushasha. Ariko rero ubwoba bw'abategetsi buribonekeza n'ahandi atari Washington gusa. Amareta mwamwe nka Virginia yegeranye na Washington bahashize mu bihe bidasanzwe canke état d'urgence mu gifaransa. Ayandi mareta atari make akaba yakomeje umutekano wayo na cane mu yo Biden na Trump bagize ibitigiri vy'amajwi vyegeranye cane, nko muri za Michigan, Pennsylvania na Georgia, aho bikoze ku gisirikare cy'igihugu kugira gicungere uruja n'uruza rw'abantu. Na Frank haze tumukengurukire ahakabe naho duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Shimire mwese mwafasha kanya mukayakurikira, eka shimire na bagenzanje bafashije mu kuyatunganya nkaba ndabikebanuye naho utaha.